abategetsi b'Amerika baratangaza ko irekurwa rya Paul Rusesabagina riri mu muhate w'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bw'uko buri muturage wese w'Amerika uri mu ngorane mu bihugu by'amahanga atahukanwa mu gihugu cye agahuzwa n'umuryango we mu mahoro. Ibi byagarutsweho n'abategetsi bakuru b'Amerika ubwo basobanuraga uko irekurwa rya Paul Rusesabagina ryagezweho. Inkuru irambuye Temistoke Mutijima. Umwe mu bategetsi bakuru muri guverinoma yavuze ko irekurwa rya Paul Rusesabagina rije ryiyongera ku bandi banyamerika benshi barekuwe mu bihugu bitandukanye bigizwemo uruhare na Perezida Biden n'ubutegetsi bwe. Yavuze ko nubwo byagizwe ibanga ku bwende ariko hari abaturage benshi b'Amerika baciwe bavanywe mu bihugu nka Afghanistan, Birmania, Uburusiya, Irani n'ahandi. Yongeraho ko ibikorwa nk'ibyo bigamije gukura abanyamerika mu kaga barimo hirya no hino ku isi bikomeje. By'umwihariko ku irekurwa rya Rusesabagina, uyu mutegetsi yatangaje ko ryagezweho nyuma y'amezi menshi y'umuhate mu biganiro bihuje impande zombi. Avuga ko uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika Antony Blinken yagiriye mu Rwanda mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize rwari rugamije kongera imbaraga mu byari bimaze kugerwaho muri uwo muhate. Uyu mutegetsi yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaramenyesheje Leta y'u Rwanda ko ikibazo cya Rusesabagina mu gihe kitaganiriweho ngo haboneke igisubizo gikwiriye kizakomeza kuba intambamyi ikomeye mu mibanire y'ibihugu byombi. Avuga ko hari umujyanama mukuru mu biro bya Perezida Biden iki kibazo wagifashe mu biganza kugeza ibiganiro bifashe umurongo. Uyu ngo yatangiye kugirana ibiganiro byihariye mu buryo bwa diplomasi ituje n'umujyanama wa hafi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, byatangiye mu buryo bwo guhamagarana kuri telefone nyuma baza guhura imbona nkubone. Uyu mutegetsi mukuru muri guverinoma ya Biden yatangaje ko ibiganiro hagati y'aba bajyanama bombi byari bigamije guhindura icyerekezo ibyafatwaga nko kwamagana ku ruhande rwa Amerika no gutsimbarara ku ruhande rw'u Rwanda, bigafata umujyo w'ibiganiro biganisha kuba impande zombi zahuriza. Muri ibyo biganiro uyu mutegetsi yavuze ko uburyo bwumvikanweho bwaje kugerwaho, hanyuma Leta y'u Rwanda yemera kurekura Rusesabagina ariko na Amerika yemera kuyishimira iyo ntambwe yagezweho nk'uko bikomeje gukorwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru, undi mutegetsi yavuze ko ibiganiro biganisha ku kumvikana byatangiye gufata umujyo nyuma y'aho Rusesabagina akatiwe n'urukiko gufunga imyaka 25 mu kwezi kwa 9 kwa 2021. Uyu akavuga ko ibiro bya Perezidansi ya Amerika byatangiye gukorana n'umuryango we ndetse n'abagize inteko nshingamategeko ya Amerika bashishikarije impande zombi gukoresha uburyo bw'imbabazi busanzwe buriho mu mategeko y'u Rwanda. Ibyo bigakorwa hagamijwe guhosha umwuka wo guhangana hagati ya Leta y'u Rwanda na Rusesabagina. Uyu mutegetsi akaba yashimiye Perezida Kagame igisubizo cye cyiza cyavuye mu biganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika mu kwa munani k'umwaka ushize. Avuga ko irekurwa rya Rusesabagina ari inkuru nziza ku muryango we ariko kandi kanaba n'inkuru nziza ku butegetsi bwa Amerika bwakoze ibishoboka byose ngo rigerweho. Mu biganiro byahuzaga aba bategetsi bavuze ko Rusesabagina ubucumbikiwe kwa ambasaderi wa Qatar i Kigali azahamara iminsi mikeya nyuma akahava yerekeza i Doha muri Qatar. Aha naho aba bategetsi bavuze ko azahamara iminsi mike itatangajwe ku mpamvu bavuze ko ari izo kubaha ubuzima bwe bwite nk'umuntu buwidegembya akazahava yerekeza muri Amerika. Ku ruhare rwa Qatar muri iki gikorwa, aba bategetsi bashimye akazi k'ubuhuza mu biganiro byagejeje ku irekurwa rya Rusesabagina iki gihugu cyakoze. Bavuga ko bari ibisanzwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora uko ishoboye ngo itahukana abaturage bayo yifashisha igihugu gifitanye umubano mwiza n'igihugu abatahukanwa barimo. Nkibutsa ko kuwa gatandatu ushize, ni ukuvuga umunsi umwe nyuma y'irekurwa rya Rusesabagina, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ivanyeho icyemezo cyayo cyavugaga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Urakoze Temistocle Mutijima. Nongereho ko abandi bantu bagera kuri 20 barimo Nsabimana Calixte uzwi ku izina rya Sankara bari barafunganywe na Rusesabagina, bakaba nabo barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda boherejwe mu kigo cha Mutobo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare Valerie Nyirahabineza yabwiye ijwi ry'Amerika ko bajyanyweyo kuko bahoje mu mitwe ya gisirikare nyuma y'amahugurwa y'Iburasirazuba mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu Burasirazuba bwa Kongo. Ignatius Bahizi. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo amashusho y'amakamyo ya gisirikare y'ingabo za Uganda yafatiwe hagati y'umujyi wa Gisoro n'umupaka wa Bunagana mu burengerazuba bwa Uganda yatangiye guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma ijwi rya Amerika ryaje kubona gihamya ko abasirikare ba Uganda babarirwa mu majana bari bamaze kugera mu kigo cy'ingabo cya Bunagana hafi y'umupaka na Kongo.
Mu kiganiro hajwi ry'Amerika, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kuraije yemeje ko Uganda izatangira kohereza ingabo zayo muri Kongo guhera kuri uyu wa gatatu. Uwa gatatu w'iki cyumweru nibwo tuzaba twohereza muri Kongo. Manda yabo ni ya ingabo z'uburasirazuba bwa Afurika. Yitwa ISAF, no gufatanya na bagenzi bacu muri Kenya gukingura imihanda, gukingura ibice biri mu ishyamba. Ubwo muzamukorera mu buhe buce bwaho ngaho muri za Rucuro? Uzabimenya kuwa gatatu. Muzajana abasirikare bangana bate hariya? Abasirikare 1000 batwasabwe nibo twateguye. Muri iryo jwi rya General Kuraije ritumvikana neza kubera ikibazo cy'itumanaho, yasobanuye ko abo basirikare bagiye mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba kandi bagiye gufatanya n'abandi ba Kenya n'u Burundi basanzweyo, kandi ngo bazaje ahantu hari hasanzwe inyeshamba cyo kimwe no gufungura inzira zari zisanzwe zidakoreshwa n'abasivili. Kuraije yongeyeho ko igisirikare cya Uganda kizohereza abasirikare 1000 muri kariya gace ka Kongo nk'uko byasabwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Avuga ko ingabo za Uganda ziteguye koherezwa mu majyaruguru ya Kivu kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize. Mu kwezi gushize yabwijwe ry'Amerika ko bari batindijwe no kubona uburenganzira bwo kohereza ingabo. Amakuru tugezwaho n'umwe muri mu mutwe wa M23 wahisemo ko amazina ye adatangazwa, yabwijwe ry'Amerika ko ingabo za Uganda zitaje kubarwanya ahubwo zije kuziba icyuho mu turere bavamo mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono i Rwanda muri Angola arimo guhagarika imirwano. Ngakaba igisirikare cya Uganda kizanarinda umutekano w'abasivili bari mu duce twayoborwaga na M23. Igisirikare cya Uganda kirimo kuja mu karere ka Rucuro mu gihe amakuru avuga ko guverinoma ya Angola ndetse n'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC nabyo byitegura kohereza abasirikare muri utwo turere. Abayobozi bakuru b'ingabo za SADC na Angola hiyongeyeho n'abagize akanama gashinzwe umutekano k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe baherutse gusura utu turere kugira ngo basuzume uko umutekano uhagaze. Kohereza ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo zifashe mu kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Kongo byemeranyijweho n'abaperezida b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Hari mu nama yabereye i Nairobi muri Kenya. Manda yabo yagombaga kumara amezi 6. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Kuri uyu wa kabiri mu mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hateganijwe inama ihuza intumwa z'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR iz'u Burundi n'iza Kongo. Impunzi z'Abarundi zirifuza ko iyo nama yatorera umuti ibibazo bizugarije. Uvira, Vedaste Ngabo. Ugeze muri amwe makambi y'impunzi z'Abarundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukaganira n'impunzi zigutura ibibazo bitandukanye birimo ibibazo by'umutekano, ibibazo by'uburaro butari bwiza, n'ikibazo cyo gutinda guhabwa ubufasha bw'ibifungurwa. Hamuremyi Remi ni impunzi yo mu nkambi ya Lusenda agendana ubumuga, asaba ko ikibazo cy'ubuvuzi cyaboneka umuti muri iyo nama. Uravye nk'abantu bataha twarakurikiranye n'ubuvuzi nabone ntibaburonka kugira ngo bavuzwe kimwe n'aha dutuye. Ariyo abagendana ubumuga benshi bafite ubugwayi basaba ko bokongozwa bakaza kuvugwa nko mu mahanga, nabone by'ukuri ntibashaka ubuvuzi ngo baburonke. Twogisaba n'icyo kintu by'ukuri bakaciga mu nama ku buryo baba batashe cyangwa n'abifuza kungoza kuza kuvurira mu mahanga kuko kintu cyone vraiment bokicarira kwakaraba ko batora inyishu irama y'icyo kibazo. Umugenzi we Bigirimana arifuza yuko ikibazo cy'umutekano muke nibura ry'ibiribwa byaba ku isonga ry'ibiganirwa. Nk'impunzi mu ikambi ya Rusenda ubwa mbere hoho ivyizigiro byanje byose manza kuvyerekeza igihugu ca Kongo canyakiye ari naco kimpaye ubuhungiro. Mu myaka igira isaga 8 tumaze ngaha ibibazo by'umutekano byagiye biba degrade, byagiye binanirana, ibibazo by'ukuntu turonka imfungurwa byagiye binanirana, ibaza impunzi iri kwirapokera inyuma y'amezi 3 usanga ari ibibazo birenze. Aho ndibaza mvuze igihugu ca Kongo mandiko ndafatanya na HCR nyine dufasha nukurugiye kuri ibibazo by'ubuvuzi, ukora ibibazo by'amashure, ni ibibazo imaze kurengerana n'ukuri. Twiteze ko iyo nama yoba inyishu muri ivyo bibazo byose. Hari abandi nabo bifuza gutaha ariko bakifuza yuko bimwe mu bibazo byatumye bahunga byabanza bikavanwa mu nzira. Baguha nk'imfashanyo y'amezi 3 bakubwiye ko ari y'amezi 6 ukacusanga biguheranye n'ingoga
noneho ukaca wisanga nta cepfo ca ruguru ufise ukaca uhitamo girante guhunga. Ico ni kimwe mu bituma bava mu gihugu bakongera bagahunga. Higira kabiri n'abantu bagirirwa torture mu bahungutse, ugasanga hari abantu bariko barakurikiranwa bafatwa na ya misoresore y'imborera kure tuza twumva, ugasanga bariko barabaturubika, mwari mwarataye igihugu, mwari mwarahunze, none murahungutse. No kuvuga ko nka twebwe twahunze turazi catumye duhunga tuva mu gihugu cy'u Burundi. Rero kijya kintu twahunze ntabwo kirahera, kuko icari kwerekana ko caheze nuko hari gushobora kuba ibiganiro by'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, bakaraba kijya kibazo catumye abantu dusubiragira ikibazo cy'umutekano cyahabaye bakacumvikanako. Ubu hariho ivyerekana abantu bamwe bahungutse usanga umutekano wabo utameze neza, kandi ikigaragara mu bagiye tubona bahunguka hari abo bamaze kugaruka hano. Amakuru dukesha umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi avuga yuko iyi nama ihuje HCR na Kongo n'u Burundi izibanda ku buryo hanozwa gahunda ijyanye no gutahana impunzi ndetse no gusuzuma ibyagezweho muri iyo gahunda. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Iwanyu mu ntara. Inkuru y'umwihariko y'iwanyu mu ntara irareba yubahirizwa ry'ibidukikije mu ntara ya Makamba mu Burundi. Abaturage bigabije amashyamba barayahinga bayaturamo, inyamaswa zirahunga, izishonje zikonera abaturage. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu Burundi mwagizwaho na Thierry Vendayishimiye. Intara ya Makamba ifise uburinganire bugera ku birometero kwadrato 1960. Ikigo cha leta kijeje gutororokanya ibiharuro mfatirwa ko catangaje ko mu mwaka wa 2020 ababa muri iyo ntara bagira ku 658 n'amajana bisigura ko hafi abantu 336 baba ku kilometero kwadrato mu duce tumwe tw'intara ya Makamba aho bita mu Buragane. Amatongo yaraze ku buryo atamashamba kiriho, bigatuma abahaba bagenda ibirometero birenga 5 bagiye gusenya. Mu mihana ya Himuresi na Gitu asanga uretse utuvi duto twibiharage, ibigori canke ibitoki. Ku minsi ya gatandatu abana bava Himuresi haruguru y'umugwa mukuru wa Makamba nico gikorwa bazinduka baje Nyankara muri zone ya Nyange, bagataha nyuma y'umutaga bikoreye imiganda y'inkwi. Ndayihereje Joachim yahoze ajejwe amashamba Imakamba. Uno munsi bashobora kubona abana bavuye nkari yazugu za Muresi baje kurondera inkwi Nyankara, nabanye bakareba Nyankara bakarondera ahantu atankwize, usanga bakibazana utuntu tuturagararira ngo bagiye gucana haya ruguru, yerekana yuko atakintu na kimwe bafise hari ya ruguru cyo gucana. Abandi nabo baragura inkwi ariko zirazimvye cane. Nahimana Violeta Bikanzege Imakamba ku kibazo c'inkwi